rero turi kuri Safi Beach ahazobera photoshoot itariki 10 z'ukwezi kw'indwi. urabona yuko ni ahantu hameze neza cyane, ahantu ho kwifotoreza koko, ahantu abana bashobora gukinira bakisanzura neza. Ahantu hifreshe. Itariki 10 uze wibonere ubushobozi bwa Pitanzi kuri photoshoot, Sarkodi hamwe na Sibi. Twahise kuri Safi Beach kugira ngo tuharabe tuhirimbuze, kugira ngo abakunzi ba Sunlook Studio, Sunlook TV bazobe bahageze itariki 10 z'ukwezi kw'indwi kugira ngo bafate ama photoshoot tibagenda drizi chachana. Itakuwa mbaya sana, tunawakale wahabonye. Safi Beach itariki 10 ukwezi kw'indwi, umuriro uraka n'ama photoshoot. Ahantu habana gukinyira naha rero. Sasa rero amakupre, abafisa abashekhi, abamom, itariki 10 ukwezi kw'indwi duhuriye kuri Safi Beach. Hala yo Reko Sunlook TV, Sunlook Studio tubatumira yuko itariki 10 z'ukwezi kw'indwi dufise photoshoot ngaho kuri Safi Beach. Safi Beach anganye no bizobatirereye uyu munsi udasanzwe uba ari kuwa gatandatu mu gitondo. Amabisi ziriho, imiduga iriho, mukwiriha itike n'ibindi aller retour. Tumesha ko dufise abaphotoshooter bakomeye cyane mu Rwanda, Pitanzi na Sibi. Itariki 10 hariyo Sarkodi. Itariki 10 z'ukwezi kw'indwi 2020 duhuriye kuri Safi Beach, abaphotoshooter y'umusanzi w'umesha. Ufise kibacho, ufise cyawe cyiza kiri mapamani. Sunlook Studio, Sunlook TV twatura itariki 10 kuri Safi Beach. Twaje kora kugira ngo tumenye uko bimeze. Itariki 10 ukwezi kw'indwi 2021 twatumire kuri Safi Beach, binoze komeye cyane na photoshoot.